Ndabaramukije bene data bakunzi b'umwami Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Nsubiye gushimira Imana kubw'uyu mwanya iduhaye kugira ngo dusubire kuganira ku majambo y'Imana. Reka dusenge. Haleluya, ndagushimiye Yesu kuko uvyemeye. Ndagushimiye Yesu kuko umpaye kano kanya kugira ngo nsangire n'ubwoko bwawe icyo washize ku mutima wanje. Mwami Yesu, ndasabye ubushobozi bwawe bane nanje. Mana undongore, mpwemu wawe mwiza asobanurira ubwoko bwawe icyo bagombye kubabwira. Icyo mfashe mpiri n'imikorwa byose bya wa mubi Satani, impwemu mbi n'abadayimoni bisubire kuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Aka kanya nsabye mpwemu yera washigikire bino bikorwa uzoba ukoze mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Imana irakoze kuko impaye ibyo kuganira namwe. Ndabishimiye Imana cane. Rero imbere yuko dutangura ikindi kintu cose, reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo ca Hoseya, igice n'ibice bibiri. Turahera hariya ku murongo wa 2. Turasoma mu izina rya Yesu. Nimuburanye nyoko, nimumuburanye kuko atari umugore wanje, nanje sindi umugabo wiwe. Nakure ubumaraya bwiwe mu maso hiwe, n'ubuhumbu bwiwe abukure hagati y'amabere yiwe, kugira ngo sinzomusiga amenya akamera nk'umunsi yavutseko, nkamuhindura nk'ubugaragwa, nkamusiga ngaho ameze nk'isi igadutse, nkamwicisha inyota. Naye majambo ngomba ko tuganirako. Umutwe w'amajambo havuga ngo igihano ca Isirayeli wa musambanyikazi. Aha tubona Isirayeli agereranywa n'umusambanyikazi. Uyu munsi ngomba kuganira namwe ku ijambo bita ubusambanyi. Ubusambanyi, inshuti zanje, sinzi ko ari ijambo rishasha, sinzi ko hari uwo kumva ko ari ijambo rishasha, kumbure ntawo kumva ko ari ijambo rishasha, benshi bararizi. Ubusambanyi twabuvuze kenshi, ariko n'ubu turabusubiramwo. Aha tubona yuko Isirayeli bakoze ibyaha, ubwoko bw'Imana bwakoze ibyaha, bituma Imana ivuga ngo ntimukibaye, sinkibaye umugabo wanyu. Ariko uyu munsi jewe ico nje kuvuga, nje kuganira namwe kwiyerekwa nagize, aho nabonye umuntu asigara aramenya, asigara uko yavutse, nk'uko iri jambo nyene ribivuze, kubw'ubusambanyi bwiwe. Tusubiremo mu murongo wa 2 ngo nimuburanye nyoko, nimumuburanye kuko atari umugore wanje, nanje sindi umugabo wiwe. Ngo nakure ubumaraya bwiwe mu maso hiwe, n'ubuhumbu bwiwe abukure hagati y'amabere yiwe, kugira ngo sinzomusiga amenya akamera nk'umunsi yavutseko. Reka ninjire mu iyerekwa nk'uko nabibonye, kugira ngo nawe bigutere kwibaza. Nabonye ndahantu hama rero ndaho hantu mbona ndiko ndagenda
nkuca hepfo y'ibarabara mbona umuntu anyereka ngo raba birya bintu vyanditse, ncamera nk'uwegera kuko hari ahantu wamenga ni mu gitara, ngenda kwegera, hanyuma ngiye gusoma mbona handitseko ngo Yerusalemu Church. Hama Yerusalemu Church ni ukuvuga ngo isengero ry'i Yerusalemu. Hanyuma rero ngisomye uko kuntu byari byasa nkaho umenga byanditse ku giti canke kuko hari ahantu mu gitara niho nabona narindi, kandi hari hasa nkaho umenga ni mwijoro. Hama rero ngiye hahandi umuntu ariko arasoma gutya, nza mbona nkaho umenga ni umuntu anyeretse hakurya hariya kure, mbona agatara kariko karaka. Hama rero muri uyu mwanya nza mbona ndashitseyo. Nshitseyo rero mbona nshikiye ahantu ahoba nkaho umenga hari irembo, ariko iryo rembo mbona risa n'iryazibiwe. Murabona nk'ahantu haba hasanzwe hari irembo mugabo ugasanga aho kuba huguruye harazibiwe, mbona hariko amatafari, haragizwe uruhome harugaye. Hanyuma sinaronka ingene nshobora kwinjira indani. Sinzi rero ukuntu namba yari umuntu yambwiye ati kikamuke ngaho iruhande y'urwo rukuta nabona hariho akayira nkaho umenga gaca hirya. Hama rero ncanye ako kayira kazunguruka kuri urwo ruhome, nza mbona umwana aca arambwira ngo ngwino ndakwereke inzira ica ngaha hagati. Nza mbona uwo mwana acishije nk'uwocisha inyuma y'urwo ruhome. Rero urumva ko naza meze nk'uwinjiye indani. Wa mwana mbona aranjanye, mbona tumeze nk'abamanuka esikariye, mbona dushitse ahantu womenga hari tinere canke hari ahantu umuntu aca aserukira. Mbona turaciye aho hantu duserukiye nk'amaja hakurya. Hama nshitseho sinibuka ntabyo nahabonye mugabo nibuka ko naciye ngenda nk'usubira muhira kugenda guhamagara abandi kugira ngo nabo baze. Rero ncaragenda mbona tuzananye n'abandi bantu babiri, mbona tubaye batatu. Mbona ngiye guca hahandi nyene nari naciye hamwe nasoma ngo Yerusalemu Church. Hama jewe rero ngiye kubandanya aho hantu, kumva ko twari kubona abandi bantu babiri, n'abandi basa n'abamama canke abakobwa babiri. Umwe muri twebwe rero mbona afashe abandanije ibarabara, aho guca hepfo y'ibarabara nkaho twari tugiye, wewe mbona agumye mw'ibarabara. Acahura n'abantu babiri b'abasore baca baramuhagarika. Jewe rero nca mbona mu mutima umenga n'abantu bo barabagizi ba nabi canke abantu bagomba kutubuza kugenda, canke numva nyine umenga n'abantu baduteye ubwoba. Nca ndamubwira nti nabava iruhande nagaruke nazi iyo turi. Aca araza, hanyuma aje nca ndababwira nti ngo dusubire muhira. Nca mbona rero dusa nk'abasubiye muhira. Ba bantu baca baradukurikira, ahubwo baca badutanga muhira. Rero badutanze muhira tuca turinyegeza, nabona twinyegeza mu bitoki, ahantu mu bigori. Ntitwashika muhira kuko baza badutanze gushikayo. Muri uyu mwanya rero nza mbona dufise amakaye abiri, sinzi byari byanditsemwo. Mbona tubinyegeza nk'uko woshira munsi ngira ngo munsi y'ibyatsi canke munsi nyene dufuka nk'uwocokeza ahantu munsi y'ikintu. Hama mbona wa mukobwa wa wundi rero yari yahuye na ba bantu babiri, mbona nawe tumuhereza impapuro zibiri zari zanditse, sinzi byari byanditseko.
kandi mbona bamuzaniye inyama, nabona ariko ararya inyama, hama mbona arampereje mugabo jewe nanka kurya. Mu nyuma rero niho ariko izo nyama twazihawe n'umuntu hahandi nari nagiye jewe, nari nashitseyo, niwe sinzi ko nasize ngize komande, sinzi ko vyoba vyameze, ariko hariho umuntu asanze hariya niwe yabitetse kandi niwe yarabizanye. Hama rero ahaye uwo mukobwa rero uwo onye bari bahuye n'aba bagabo babiri ariko arazirya, ndamuravye inyama zirabura nyene, ndamuravye nsanga ari gusa. Hanyuma jewe urumva ko yazimpaye, jewe nanka kuzirya. Hama rero nza mbona, urumva ko nabonye uwo mugore mbona ari gusa uko yakavutse. Hanyuma nza mbona wa wundi mugore, urumva ko twari batatu, nza mbona uwundi nawe ndamubona ari yambaye akagahuzu ko munsi, ariko nako nyene gatobotse ku buryo bw'uko navuga nti ntiyari yambaye, kuko umuntu yambara ngo afuke ubwambure. Rero biboneka ko ubwambure ntibwari bufukize. Hanyuma ndabiravye uko nca mbona rero canke reka ndabigeze ngaho, ibikurikira kumbure ntibikenewe kuvugwa muri iyi video. Hama rero mbona ba bantu bamara gushika muhira, bamaze gushika imuhira bagumayo mpaka ngo natwe tuhashike, mugabo ntitwabaye tukihashika. Hariho n'uyundi mumama nyene wo muhira yaciye aza atubwiye ati hari abashitsi, ko natwe twari tuzi abaribo, tuti ntubabwire ko natubonye, ntuhirahire ngo uvuge ko wigeze tubona. Ibyo nzoto zica zigarukira ngaho. Bene data, urusengero rw'i Yerusalemu ruriko ruravugwa ntabwo ari Yerusalemu yo muri Isirayeli nkuko oya, ariko wumve ko ryari yerekwa, yari Yerusalemu wo mwijuru. Hanyuma uko nagiye kuharaba rero nkasanga umenga harazibiye, ntawe ushobora kuharengana, ariko nagira ubuntu wa mwana nawe nibaza ko ari umumarayika, arancisha kandi kayira aranjana. Rero anjanye nshitse hariya, hariho ukuntu wa muntu nyene yaca ateka bya byo kurya, aca arabizana, aca aha muri ba bandi twazarana, mbona bariko bararya inyama yatetse. Maze bamaze kuzirya, niho rero naciye mbona baciye umwe ahinduka, mbona yambaye ubusa, uwundi nawe yambaye impuzu yo munsi canke ikareso niko tuzita, ariko itobotse nyene igipande kinini. Rero Imana iransobanurira ibi bikurikira. Bene data, ndagomba mu nyumve, za nyama yari nk'igipimo coraba yuko abo bantu bemerewe kugenda canke batari bwemerewe, kuko yabaye akizirya acaboneka bwa bwambure. N'uyo wundi nawe yanse kuzirya, mugabo nawe ameze gutyo oye. Ariko byose vyerekanye yuko abo bantu nta kuntu bari kugenda. Aho wa mumarayika, ba bandi babiri kumbe bari abamarayika, bari babatangiriye ntibagende. Kubera iki babujijwe kugenda? Canke iyo teste
yerekanye bigaca baba gusa ni biki. Dusubire muri uyu murongo rero wo muri Hoseya 2 ku murongo wa 2 ngo nimuburanye nyoko nimumuburanye kuko atari umugore wanje nanje sindi umugabo wiwe. Nakure ubumaraya bwiwe mu maso hiwe. Mwabonye kumbe ba bantu bari mu bumaraya, ngo n'ubuhumbu bwiwe abukure hagati y'amabere yiwe. Bene data, Imana iranka icaha c'ubuhumbu, icaha c'ubumaraya. Imana iravyanka. Iyo umaze kwihereza ubumaraya ni ukuvuga ngo uba wanse umugabo wawe bwite, uba umwanse utoye abandi. Rero uwadukoye ninde? Ni Kristo Yesu. Ibyaha nibyo bituma umuntu anyuranya n'umwami Imana. Ariko uyu munsi ndagomba kuvuga icaha c'ubumaraya, ubumaraya nk'ubumaraya, gukora icaha c'ubusambanyi. Abantu benshi Imana yansobanuriye ubusambanyi bwo mu bwoko ubu bubiri. Umuntu asambana abizi akava muhira agakora ico caha, akagenda aname conscience n'ubwenge bwiwe bwose agakora ico caha abizi neza ko akoze icaha. Urambwira uti none uri umuntu w'Imana ivyo bintu bikora gute? Uri umukristo ivyo bintu bikora gute? Kuko urumva abo bantu barinze bagomba kugenda hariya nuko bari bafise mu mitima gukunda Imana. Ni nk'uku kwawe nanje turindiriye inzamba y'umwami Imana kwizomvuga tukagenda, ariko inshuti z'umusaraba aba bantu icirore c'Imana cerekanye igituma batemerewe kugenda. Aba babiri rero, umukristo abonekana ku icaha c'ubusambanyi, kenshi na kenshi hari igihe aba yarakimenye akicuza, akarira, agapfukama, agasaba Imana imbabazi, ibiki n'ibiki, ariko ntacihane ngo yature. Ndasubiramo ijambo ryo kwatura. Bene data bakunzi, ntimuze musange mutangiriwe mukabuzwa kwinjira no kwatura ngo icaha cawe kikumveko. Umuntu arashobora kwicuza n'ivyo, gashaka kubona ko wawe wacumuye ukarira. Niki kikubuza udafata intambwe ngo ugende urondere umukozi w'Imana agusengere agusabire imbabazi? Ico ntitubisuzugure nk'aho uwo menga Satani arakubwira ngo oya ngo bibwira Imana ngo yabyumvise ngo oya ngo nta ngorane. Yo nshuti yanje, wature uharigwe ibyaha byawe bikugweho. Rero muri abo rero byabonetse yuko bamwe bari bafise ibyaha by'ubusambanyi ariko ntibavyatura. Hanyuma aca ansobanurira kuri uyo nawe yari yambaye impunzu, byaboneka yuko ari protege muri partie ziwe intime, byaboneka ko ari protege, ariko ntabwo yari protege kubera yuko ubwambure bwose bwari hanze. Naho yari yambaye iyo mpunzu isa nkaho umenga imufutse ubwambure, ariko ubwambure bwose bwari hanze kandi yambaye impunzu. Ngwino rero twumvirize none ivyo navyo ngo ni biki? Mwami Imana arasobanurira ati abantu benshi hariho ibintu batihanye. Aca arasobanura ati mbega nka hahandi wosanga ugiye bakagufata ku nguvu, tuvuge bakagufata ku nguvu, wowe ntavyo washaka mugabo bagufashe ku nguvu. Ico kintu nutacihana nta caha wakoze.
icaha wagikoze kuko ubusambanyi bwabaye, waba wabishatse cyangwa utabishatse byabaye. Saba imbabazi, icaha cabaye. Uwo niko ndavuga, icaha kiba utabishatse mugabo kikaba cabaye. Hari abandi kenshi ibyaha byinshi abantu barabyihanye, mugabo ibyo batihanye ni bya bindi batari bazi ko ari ibyaha. Ushobora kugenda, tuvuge ukagenda ugakora ibyaha utabigabiye, tuvuge mwari ku rugendo, hanyuma rero bukabirirako mugasaba indaro ahantu aho babarajije, hakaza umuntu akagusanga mw'ijoro usinziriye akagukoresha ibyaha nk'akarorero. Ntiwabigizemo uruhara, nta n'ico wiyumviriye, ariko niba byabaye wihane. Urumva utihanye naho Imana irabiharura ko ari bibi, kuko umubiri wawe wanduye, ariko naho we biboneka ko utari ubizi. Niho rero ya mpuzu ntiwayikuye, womenga uracayifise, ariko ubwambure buri ku musozi. Nuko rero abantu bameze gutyo bokwinjira hariya hantu gute? Bene data, inshuti z'umusaraba, twihane kuri gato na kanini. Cane cane ndabwira abo bantu, ndavuga kuri ibyo byaha abantu batazi yuko ari bibi mugabo bikaba byarakoretse. Ushobora kuba uri umwana, ari ibintu byagushikira umwana mutoyi, tuvuge umwanya mutoyi, nshatse kuvuga umwana amaze kumenya ubwenge, ugasanga nyene umuntu araguhenze ngo ngwino, ngo nakuguriye akantu, ngo ngwino uje kugatora. Ugasanga uragiye, hanyuma ugiye akaguterura akagutereka ku gitanda, ibyo gukoresha ushaka kuba wewe utanamenya n'ibyo ari byo, ariko ibyo bintu warabyihanye. Raba bene data, ndiko ndavuga uko nabwiwe n'umwami. Ushobora kuba utabyigishijwe mu rusengero aho usengera, canke nabo nyene abatabishuri batabyo bazi, ariko nje kukubwira ngo ibyo nibyo bigereranywa nuko ubona wambaye iyo mpuzu ukibaza ngo urafutse ubwambure, kandi naho ubwambure buri hanze. Bene data, nshuti z'umusaraba, muze twihane neza, bakozi b'Imana. Mukomeze gufasha abakristo baza kubagendera, kuko ndabizi yuko Imana iriko irakora ikintu gikomeye cane, iriko ireza umugeni kugira ngo ntihazogire umuntu azosanga abujijwe kwinjira n'ibyo byaha. Ibi byaha abantu bakora batabizi kenshi biragoye, kuko ntiwovyihana kandi atabyo wamenye. Ariko hashimwe uhoraho Imana, kuko ariko arabihishura mu gihe cacu. Mpwemu yera ariko arabihishura. Hari n'abandi usanga barabihishuriwe bakaba barabyihanye gutyo, mugabo batashoboye kuza kuri YouTube tuvuge, canke ngo babishingire ntahe tubimenye. Ariko ababihishuriwe barabihishuriwe, abandi batari babizi, ngwino nawe uvyumvirize. Mwene data, icaha kitihanywe kiguma kiraho nyene. Hari abantu bakunda kuvuga ngo Imana imbabarire, ibyaha nakoze kera. Ibihe bivuge niki umwami abimbabarireko, amaraso ya Yesu Kristo abihanagure. Byukuri Yesu azobihanagura, ariko bya bintu utihana birahagaze kandi bizokwagiriza. Ndashimira Imana, kuko Imana iri kuyatubwira kugira ngo umuntu wese yirabe. Abantu twakijwe turi bato, twihanye ibyaha by'ubwana, kuko nico gihe twari tugezemo. Ariko abantu bihanye bakuze, bihanye ibyaha by'abakuze, na bya byaha by'ubwana byose bigihagaze hajya, ugasanga nabyo ntibabyihanye. Inshuti yanje, mwene data,
Yesu akugendere wihane neza byose usabe Imana ikwibutse. Hari abantu satani yigishije inyigisho zimeze ukuntu zivuga ngo wakiriye Yesu, ngo wakiriye Yesu, umuntu bakamwatuza akatura yuko yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe, mugabo ntiyihane ngo avuga ati Imana mbabarira kuri iki cayi iki. Yesu wamwakiriye nivyo, mugabo Yesu aza aba umuco umurika, ukaca ukwereka kiriya na kiriya ukabikura mu nzira. Yesu akaba muri wowe yidegemvye, na mpwemu yera akaca kuzura, mugabo mpwemu yera ntashaka kuza ahantu hari ibyaha. Rero bene data, ndasenga Imana ngo uko yangendeye, uko ishishikara kungendera, nawe kugendera. Mwene data wihane neza, usubiremwo vya bintu utihana. Simvuze ngo usubiremwo ibyo wihanye, oya, vya bintu utihana. Ushobora kuba utari ubizi yuko biriya wakoze uri umwana ari bibi. Abana benshi barakora ibyaha, baragiye impene, baragiye iki, bagasambana n'ibikoko, baragiye. Utavyihanye bizokwagiriza imbere y'Imana. Muri Yerusalemu ntuzinjira, oya, ntibikunda, bazogutangira. Hari ibindi bintu nabyo nyene vyabonetse nk'aho ari ibyaha kandi abantu bakaba batabizi. Abantu nakunze kubibona mu myaka yahera, abantu b'abadoresa nibo byakunda kubako, ugasanga bagiye mu bikorane, muri ibyo bikorane ugasanga abakobwa n'abahungu barararanye, ugasanga ivyo bintu ni ibyaha. Bene data, ntumushaka kurarana n'umuntu muri sexe opposé, si musaza wawe hanyuma ngo uvuge ngo n'amahoro. Nimushake mwe muriko murare murasenga, mugize neza murare murasenga, mugabo nimwaje mu gitanda mukaryamana naho atabyaha mwakoze, nagira ndakubwire ngo ibyaha ntibibonekera ngo nuko wakoze iyo act. Umuntu ashobora kurara adasinziriye, akarara abadayimoni b'ubusambanyi bamwishe kubera we wamuraye iruhande. Mwene da, umve ndababarire, ndakarabye bene data, ntimumbarire ngo ndakabije, sinkabije. Uku ndiko ndababwira, niko Umwami yabimbwiye. Ngaruke kuri ya nzozi nariko ndababarira. Ubu nariko ndababwira kuri abo bantu, umwe yabonetse yambaye ubusa, uwundi yabonetse yambaye mugabo ubusa buri ku musozi. Umwe ni uwakoze ibyaha ku mugaragaro, ntabyihane, kuko iyo aba yarabyihanye aba yambaye impuzu, ariko ntiyabyihanye. Niba yarabyihanye naho yaricujije, ntiyatura. Ni ukuvuga yuko ntaco yakoze, ntiyabyatuye, ntibyavuye mu nzira, byamusize amenya. Uyo wundi nawe ni ibyaha umuntu yakora atabizi, atabizi, mugabo ugasanga wakoze ibyaha. Rero ndagoma nsubire ndababwira rero, muri ya makaye ko nagiye mbona ngo hariho amakaye abiri. Ayo makaye abiri mbona ngo turiko turanyegeza munsi, sinamenye ko ari munsi y'umukaze canke munsi y'iki, ariko nabona turiko turanyegeza munsi. Yarimwo iki? Ayo makaye niyo yarimwo ibyo nariko ndababwira vy'ivyaha abantu bakora bakaba batabizi, bikagaragara nk'aho umenga nta caha bakoze kandi bagikoze. Kimwe mu bindi bintu kibi cane cari muri ayo makaye Imana yamishuriye, ngo ni icaha co mu matwi, gusambana mu matwi. Bazungi uti Imana yanduje bintu nzanye n'iki? Gusambana mu matwi.
ndavuga nti Mana nyaguhora usenga, gusambana mu matwi, abantu basambana mu matwi gute? Aca arambwira ati ingene abantu basambana mu matwi, ushobora kuba uri i Buraya, uwundi akaba ari tuvuge ari mu Burundi akarorero, mugabo kubera yuko muri abantu b'Imana ugasanga ntimwokubahuka kuvuga ibyaha, mugabo kubera yamuhe mu by'ubusambanyi yinyegeza ikinyegeza, ugasanga umuntu muravugana amasaha 3, muvugana kuwa mbere muyaga ibiki, ugira ngo ni ubutumwa bwiza muba muriko muravuga, wapi mukayaga nk'abantu bakundanye nyene ku munsi. Uyo muntu mushaka kuyaga ayo masaha yitwa ngo iki? Si umugabo wawe, si umugore wawe, ivyo bintu muvugana n'ibiki? Ivyo bintu muvugana n'ibiki? kandi mukabigira kenshi ku buryo bwo kubona uko uwo muntu atari umuntu asanzwe kuri wewe. Ivyo bene data n'ubusambanyi bwo mu matwi niko Umwami Imana yambariye, vyari vyanditse muri ayo makaye. Ndavuga nti Yesu we, abenshi rero muri abo kubera abo abantu b'Imana urumva ntiyubahuka kubivuga, mugabo mu mvugo ziwe uzomwumva ataracishamwo akavuga ibintu bitavugika, akavuga ibintu donka akagomba kwirekura nk'aho umenga ariko araganira n'umuhungu mugenzi we, canke kandi ariko arabwira umuntu w'umugore canke abwira umukobwa ibintu bitemerewe kuvuga. Ubwo nibwo busambanyi bwo mu matwi Umwami Imana yambariye. Niba nshuti yanje ugikora ivyo bintu ukaba utaravyihana, nakwinginze mu nyonga z'Imana ubireke. Ivyo vyitwa ubusambanyi bwo mu matwi. Umuntu akanezerwa no kuguma ariko arakubwira ibishegu nawe ukumviriza, akakubwira urumva ibi n'ibi mukazoyaga. Ndakubwiye mu nyonga z'Imana uri umusambanyi mu bandi. Ushaka kuvuga uti jewe ntabyo ndamubwira, ni wabimbwira canke ntabyo nshaka, ko atabyo ushaka kubera ko utamubwira uti ivyo bintu bireke, ivyo bintu ni icaha bireke, canke ubonye ari ivyo biyago vyiwe kubera ko utamukupa, utamublock, ukamuheba uti ivyo bintu jewe ndinde kugira ngo nyagishe ivyo bintu. Ariko yampemu mbi y'ubusambanyi nici ba connecta nyabuna mukama umwanya wose kuwa mbere mwavuganye, kuwa kabiri mwavuganye, yinga ryaheze irindi riraje. Mu izina rya Yesu ndi hano ndiko ndakuburira mwene data nshuti y'umusaraba, Yerusalemu ntuzinjira, abamarayika bazogutangira, ntibishoboka, nta muntu akora ivyo bintu azokwinjira. Ndabikubwiye mu nyonga z'Imana wihane bigishoboka. Nivyo witwa ngo uri mwene data, nujya muvugana uvuga ngo uri mwene data, ivyo bintu muvugana n'ibiki? Urashaka kuvugana ibintu nkabijye n'umugore wiwe toshaka kubimubwira? Yesu akubabarire. Hanyuma muri ayo makaye harimo ikindi kintu nagicishije ko mugasanga abantu bararana n'abagabo, bararana n'abahungu kandi ari bene data, ariko kuba mwene data ntibigusobanura yuko umubiri wawe nawe utamugora canke utakugora. Bene data ni mu buryo bw'impwemu, ariko imibiri iguma ari imibiri. Bakozi b'Imana nimuhaguruke mufasha abantu by'ukuri. Ubwo n'ubusambanyi naho mutaba mwasambanye mugabo mukararana kubera yuko mu mutwe wiwe byaraye biramutravaye, wewe ntavyo umenya. Ushobora kuba uri umuntu umenga nyene ubwenge bwawe bwaramaze gushika mu ijuru, mugabo uyundi arararagwana intambara n'uyu mubiri. Vyumviro vy'umusambanyi bikamubanya byinshi, niho benshi baca bagenda bakimastiri bakagira hane vyavuye hehe? None uzobihakana imbere y'Imana yuko mutasambanye? Ndandikubarira wirinde icaha n'igisa naco. Niba warakoze ibyo bintu bimeze gutyo wihane. Ushaka kuvuga uti nukuri ntabyo nakoze, kako ntabyo wakoze, mugabo bajya mwararanye, hari ico kubara ko atabyo bakoze,
mu vyumviro vyabo mu biki kandi babitewe nawe urumva rofete ko ari wewe wabibateye nico gituma nawe bica bigufatako bazohanwa nibatihana nawe uzohanwa kuko ni wabibateye rero Imana ibyo navyo yabinyeretse muri iyo kaye hari handitse ngo umuntu ngo yari afise icumba nkabona ngo harayemwo abantu b'abagabo benshi hanyuma ngo nkabona ngo intozi zitonda hejuru ku gitanda hanyuma mbona uwo muntu ariko arafata amazi asukako nkaho umenga ariko arakura kw'izo ntozi ariko oriye yuko zavuyeko ahubwo zica zitondeka nza mbona intozi nini zigiye ukwazo intozi ziri mu zigiye ukwazo intozi ntonto zigiye ukwazo mbona n'umurongo w'intozi zitonze hejuru y'igitanda kiryamye kw'abantu b'abagabo Imana isobanura ngo bijya ngo kujya babona ziya ntozi zifise amadimensiyo atandukanye ni ukuvuga ngo bamwe n'abagabo bakuze abandi n'abantu bakiri abasore abandi n'abantu bakiri bato nagomba ndababwira ko ivyaha uko bingana kose data w'ijuru abizi uko umeze uko witwa data arazi ko wasambanije mu mitwe yabo abagabo bangana gute nizo ntozi nini bangana gute arabazi igitigiri cabo wasambanije imisore angana gute babandi mwararana bo muvuga ngo nta caha wakoze ariko bo baraye bagowe mu mitwe yabo no mu mitima yabo data arabazi igitigiri cabo babandi bo muri primaire babandi nabo bamwe mwakorana vyaha muragiye canke mugizene byose data bifise gutya nutavyihana umuntu agerageza kubikuramwo nkukuye muntu nabonye ariko arasukamo amazi kugira ngo izo ntozi zihave ariko ntizahavuye ahubwo zace zitondeka neza bene data icaha ntigikurwaho n'ikindi gikurwaho no kwihana amaraso ya Yesu Kristo niyagikuraho yonyene pfa kwemera icaha cawe hama Yesu akubabarira bigoye gute nshuti yanje ko ibyaha twakoze tubizi twararagiye impene twaragize nte abantu birirwa satani mubi yazanye ibyaha byinshi cyane kandi mumenye yuko abadayimoni bobo n'imiyaga arakwinjira akagubamwo akagerera muri wewe igihe utamusohoye ngo wihane nuko nyene aba bantu usanga baramogoreye mu busambanyi abadayimoni baba babinjiriye hehe babinjiriye ca gihe kera ariko kubera nyine batabihebye batihanye ngo basengerwe bikurira muri bo rero ndashimira Yesu urukundo rwiwe n'imbabazi ziwe nibyo bitumye ubu butumwa uyu munsi ndiko ndabikubwira nshuti yanje kuko umwami Yesu yamaze kubimbwira twihane bigishoboka hariya hariho teste iyo teste niyo yerekana ububi bugutuma udashobora kugenda kandi hari abamarayika batuma ati genda mu batangiye ntibazi nk'uko nababwiye nari namaze gushikayo nca ngenda guhamagara abandi ngo baze ariko babandi baca baratangira kandi Imana ishimwe ya teste canke ndibuvuge za nyama nizo zerekana uko umuntu ari canke icaha ciwe uyu murongo ngo nimuburanye nyoko nimumuburanye ngo kuko atari umugore wanje kandi sindi umugabo wiwe ngo nakure ubumaraya bwiwe mu maso yiwe mwene data kura ubumaraya bwawe mu maso yawe ukure bya bindi ukora wenyene uvuga ngo ntawe ukubona data arakubona wihane bya bindi uvugira mu telefone uhindura akajwi mutwenga mwerekana ibiki n'ibiki byose wihane niba wifuza kuja mu ijuru wihane nshuti yanje ubwo busambanyi butagira izina wowe ukabwita ngo ntacyo wakoze data arabizi yuko wavyuye ama emotion canke wavyuye
ibindi bintu mu wundi muntu kubera ibyo uri kuramuvugisha gutyo umuganiriza ibishegu ubushaka iki? Mwihane ubusambanyi bwose bwo mu buryo bwose. Imana data ibaha umugisha. Ku murongo wa 3 ngo ngo ubukure mu maso hawe, ngo n'ubuhumbu bwawe ubuhumbu bwiwe abukure hagati y'amabere yiwe. Amakaresi yarisha abantu. Abajene b'uyu munsi ndi buvuge ngo ubu munsi hoho umuntu atagira Yesu nyene aragowe, kandi utagira mpwemu yera aragowe, kuko ubuhumbu bwararenze. Uyu munsi ntibicitwa icaha, abantu benshi bumva umenga ntibicitwa icaha kubera yuko mu matelefone barabiraba bakabirarako, mbese ahantu hose womenga nta caha kikivugwa. Ariko nagenda kubwire mwijuru ni igihugu ciharije, kizojamwo abera, kizojamwo abejejwe. Nutihana mwene data, ndakuburiye mu nyonga z'Imana, abakora nk'ivyo ntabwo bazinjira. Oya, ntibikunda. Kandi nkihagaze aha nyene, baba marayika babiri bamwe babatangira muhira, nabo bari bafise ubwoba ati ndagowe nibanshikira ahubwo baranyica. Nico catumye binyegeza, kuko bo bari bafise ati yo aba bantu bakora ibintu bisa nk'uko babinyegeza nk'abahunga nk'abinyegeza nyene. Imana itabare. Ku murongo wa 3 ngo kugira ngo ubukure hagati y'amabere yiwe, ngo kugira ngo sinzomusige amenya akamera nk'umunsi yavukiyeko. None ntubona uyo mugore namubona aramenya ari uko yavutse pe. Kubera iki? Kubera yuko Imana arishaka kunyereka, yayiyerekwa ntawe nabonye mu nzozi ngo mvuga ngo ni naka na naka. Oya, yariyerekwa. Ariko uko ni ku mwama azobigenza. Niba nshuti yanje wanse kwihana, uzosigara amenye. Rero Imana data idufashe. Ndabizi uri mwene data warihanye, soza umurabe ko byose wabyihanye. Uri mwene data warihanye, ariko hari ibindi wakoze ukaba utabizi, ariko imbere y'Imana biboneka ko wabikoze. Rero ntibizomvuga ngo ntabyo wakoze kubera utari ubizi ariko byakaba byarakozwe. Byihane kuko mpwemu yera bikwibukije. Sesangura, raba, mbese bya bindi bakora hahandi muri ca gitoki warabyihanye? Mbese bya bindi wirirwa urakora mu matelefone warabyihanye? Mbese ba bandi wirirwa ugafatana amasaha n'amasaha umwanya wose, si umugore wawe si umugabo wawe, bijya byitwa wiki? Bijya usanga harimo indani, harimo iyindi mpwemo kumbura utarasobanukirwa. Ari byo bya bindi Imana yambariye ngo gusambana mu matwi. Imana y'ububasha bene data itugirira imbabazi. Wihane, rondera umukozi w'Imana umwaturire ico mpwema kubarira cose, niba wifuza kuzobona igihugu c'abera. Naho niba utabishaka naho nta kundi, ndakarabye ndakubwiye bene data, nkuko nari narabemereye navyo nti ico umwami azombwira nico nzobabarira. Nuko rero umwami Yesu Kristo abaha umugisha, abahezagire. Ijambo ry'Imana riravuga hariya muri Zaburi 32 ku murongo wa 1, haravuga umuhigwe uwo ari we wahigwa, ngo wahariwe ibyaha vyiwe. Ugucumura kwiwe kugatwikirwa pe, ibyaha vyiwe bigaharirwa. Uwo ni we muhigwe. Niba rero utihanye, ntuvuge ngo nari umwana yakoze ibyaha ntiyihane azohanwa, kuko ni ibyaha bihanwa. Ni ibyaha bihanwa. Urambwira ngo umwana ni umwana. Ndabisubiyemwo, umwana atakiriye Yesu, umwana atihanye, ibyo byaha birahanwa. Jewe igihe nihanye ndi umwana, nihanye ndi umwana, kandi ibyaha by'abana birahari.
ibyaha by'abana birahari. Nico gituma ibi ndiko ndavuga byinshi abihanye ari abana barabyihanye, kuko bihanye bya bindi nyene, bya bindi byo kubesha, kugambarara, kugira gute, bya bindi nyene by'abana. Ariko hariho n'ibindi abantu bihanye bakuze batavuze kandi barabikoze. Kandi bo twegere Yesu, umuntu wese agira imigabo yo kuzobona Imana. Satani ntakubeshe ngo hava kubarira ngo ekaye, ngo ekangwe byose ibyo, ngo ekaye, ngo jewe narabivuze mu kivunga, pa kundi tukunda kuba ngo nibyo ntibuka byose, ngo Mana bimbabarire. None utavyibuka usabye imbabazi y'igiki? Ibyo utibuka usabye imbabazi gute? Senga Imana iguhishurire, ikubarire, ikwibutse, kandi mpwemu yera aracabikora. Ndamushima umwami w'abami, aratabara, ari ku ngoma kandi arakiza. Imana ibahezagire. Yahe majambo umwami Imana yashize ku mutima nagomba kudusangira. Twihane neza, twihane neza, umuntu wese atunganye ubugingo bwiwe. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Urakoze mwami Yesu. Mwami Yesu ndagushimiye. Urakoze ku rukundo rwawe ntangere. Urakoze ku mbabazi zawe z'akaburarugero. Urakoze kuri mwene data yumvise iyi mburi ikomeye. Mwami Yesu ahishura ibintu byinshi atarazi, nkuko nanje nahishuriwe ibintu byinshi ntarinzi. Mwami Imana ndakwinginga ngo mpwemu yera ashishikare kwibutsa umwe wese, kandi yihane by'ukuri, amaramaze ku kantu kose mu izina rya Yesu. Umuntu wese yihane neza. Ndabigushimiye kubikora gutyo gitandara, kuko dukunda. Urakoze, habwa icubahiro kubwira iyerekwa n'irihishurirwa mwami Imana, kugira ngo abantu bezwe bakizwe neza. Icubahiro n'ikibe rwawe. Ndabigushimiye mu izina rya Yesu, amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Inimero ya telefone ni yayindi, ni +46 768 00 65 46. Imana ibaha umugisha, amen.